Hey, what's up? Wakundwa Magic Channel TV, wakundwa Plus 257, wakundwa Entertainment, wakundwa Showbiz muri rusange, wakundwa Buja News. Ni DIKLA all the way from Magic Channel TV. Ngarutse kandi no musindi jenyene, no musindi kumwe n'umutumire n'umuntu dusanzwe dukorana muri Magic Channel TV. Uwo nawe si uwundi ni my sister ELSIE GRETTA. Thank you. Urakoze hama urakomeje j'espère. I'm good. Donc ni ELSIE GRETTA turi kumwe na brother wanje ka DIKLA. Donc rero mugiye kuza muratubona mu biganiro byinshi bya Magic sindi mushasha urumva tugiye kuza turakorana. Eduku no musi ni cha kiganiro cy'umuziki. Ikiganiro mukunda cyane mwerekaye ko mukunda vraiment. Abarundi barakunze iki kiganiro ko twavuga news yose y'umuziki wiki. Donc rero ni vibe. Ni kiganiro rushe ushobora kuraba kubera urumva turerekana umuziki mushasha, tukerekana ibiteramo aho muzoja kujya show muri asama. Saba turaturira abantu muri muci bari muri saba. Ngo ivyo biteramo mu public ngo muzoturihira. Man muzirihira kandi muzogenda. Ivuga ko muza kudushigikira muzikira abaririmbyi banyu. Ibiteramo biba bitesa biba birirenze sana. Ya no musuje kubabwira ibintu byinshi, turababwira indirimbo, turababwira ibiteramo byose turabibabwira. Nahandi uzobisanga atari muri Magic Channel TV. Okay, iki ni kiganiro kimwe mu biteza imbere umuziki w'u Burundi twashimye kugira ngo tubandanye duteza imbere entertainment muri rusange. Reka tugende n'indirimbo ya mbere rero. Iyo ndirimbo ya mbere. Banzumbwira indirimbo yagushituye vraiment muri iyi minsi wewe. Indirimbo yaje indirimbo iri mu bantu. Ibintu biboneka ni indirimbo ziri mu bantu, indirimbo z'aba upcoming, aba underground, just ngibita aba underground. Kubera umuntu ari under, ni upcoming. Nouvelle génération yacu. Na nouvelle génération yakora aba upcoming bo hapa bashaka. Iraturira, so aba upcoming barabana babeshera. Upcoming. Upcoming ni bon, abwa aba underground. Aba underground ni cyo. Underground ni cyo kintu kimenga kiri hasi sana. Okay, uterera reka tutangure ku ndirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere reka turahera ku ndirimbo ya Estanish. When I feel so bad, you come and give me your happiness. Oh my darling, who come on your mama, yeah. Oh my darling, who come yasohotse bana indirimbo irenze ELSIE. Yes, Estanish ni umuririmbyikazi vraiment afise imana. Pana byo kwigirisha aravyakoza kwiririmbisha uburofa nka Estanish aririmba neza acasohora indirimbo yitwa turukomeza. Ebana iyo ndirimbo yayiravye mana. Nurukidukomeza. Urukundo. Yayiravye ndavuga ati okay, est-ce que je peux me marier demain? Kuko ni mubeshe muni mwagenda kwiraba nutacitura umukunzi wawe ntawugira. Umva taka tuzitura abakunzi bayo. Donc bayirabe bayiravye. Naciye nateye ngira wasi kubitanaga direct wacimuha irashaka mu havre urumva nabaca nayikunda kandi abakobwa ho urumva bari kavuga umuhungu ngo iyo twenze utuja munye twiza kugira ngo bakomeze urukundo eduko iyo ndirimbo muje kwiraba kwa Estanish shasha iraryoshe narakunze ukuntu yari yicaye urumva n'umukobwa azi kuvuza ama instrument video yari yicaye ubona ko ari kara feeling imajamba ari karavuga nico tuba dukeneye ko abaririmbyi bagira ukaririmba ibintu uri conscient. Wumva ko vraiment ego turakeneye wa muziki ukudandaza wo bibisazi none uzondandaza ikintu kitaboneka neza ikintu givise kwabo turakeneye n'uturirimbo vraiment tuba tumeze kujya erego ubu muri mariage birashobora kuzoshika reka sha muri mariage no gufata no kuyo Tuzo barakuvuze none cubona tuza kirimbira umugore we no gufata ariko ni bon nijya ibiryoshe muga kwidecide ariko turakeneye twa turirimbo hamwe uririmbira umusheri wawe DIKLA nawe akavuga ati ego agayi feelinga. Iyi ndirimbo rero ngira ndababwira yoyo Asha Serapia ni international indirimbo uwo muririmbyi kazi yavuze ati jewe ngira njabuke ngiye gukora indirimbo hanze mezami mumwama muvuga ngo baririmbyi b'abarundi baririmbyi reka tuvuge kwanda ka biography kiwe ko hanze ifuko ko tumuvuga neza. Umudada yaraje adusohorera indirimbo yitwa Arabesha. Umudada adusohorera indirimbo ati reka ndabahe bayita gute mwese check sound
niko ni arabesha aradukubita arabesha indirimbo yoshe iteye ubwoba sivyo aca yikora kuri Be Face on the Floor adukubita indirimbo yitwa Pampana indirimbo ugiye mwibarabara ngo ngaho tugiye dusanga no ko batamba Pampana urumva ryari naca avuga ati ifoko naguma ngaha mu Burundi ifoko ngenda gukorana n'abandi baririmbyi bo hanze girindi step soke hanze n'abandi baririmbyi ikintu ciza vraiment rero unyibukije akantu mail nyene yigeze guposta avuga ati ngo igihe nasohora arabesha bavuga ngo reka tumurindire ngo iyo oya ngo karagaciyemwo ngo turaza zoswata iya kabiri diku ashiramo Pampara ashiramo urumva uko yegera so indirimbo nampenda ziza kuba nziza yaciye avuga ati mwarabonye rero cette fois yajya ngo baririmbyi babapimira ku ndirimbo zitatu Meri rero indirimbo ya kabiri ajana na Be Face on the Floor yaradufuse emera ko abaririmbyi banyu bashoboye abaririmbyi kazi barashoboye umukobwa ashaka kuva ngaha akaja muri Uganda akainvestisa agashiramo inoti yiwe akaririmbana n'umuririmbyi Wike Benda ndagusabye nkunde ndagukunde nkundira ngukunde ndagusabye nkunde ndagukunde let me go your mind let me go your mind n'umuririmbyi vraiment mu Uganda yemewe twaranamumenye no mu Burundi ishobora kuryohera Wike Benda yanditse amajambo menshi kuri Instagram kuma platform yiwe amajambo boneka yuko Wike Benda yaramubonye mail bari kumwe muri studio aravuga ati uyu mukobwa nasanzwe afite talent urazigadikira gukora collabo n'umuntu wo hanze ntanayiposte akaca yita muri pubelle urumva tubije ko nibindi urumva ko bibabaje urumva aya twa dushaka kuvuga ko umuziki w'umurundi mu supporting indirimbo mugende buyirabe ya Maili na Wike Benda ya indirimbo ikenewe support indirimbo ikenewe ama views ya mine bati uwanje urumva donc naye mugende muyirabe kuko urumva yakoresheje n'uburyo aragenda vraiment n'indege arayifata mwe namwe mukacumuza muvuga utuntu cyo kuryohera si Wike Benda gusa mera dufite ibindi bintu inyuma yakoreye hari ya nyene twaramonye n'amafoto menshi kumwe n'abandi baririmbyi mu Buganda benshi sana harimo Shiba harimo Spice Diana umuririmbyikazi wo mu gihugu ca Uganda nyene yayigeze kuririmbana na Harmonize indirimbo iryoshe du coup mwaramubonye vraiment yabonanye n'abaririmbyi bashika nko kuri bane kandi biboneka ko bashobora gukorana bose yaraducaguje rega yaraducaguje ati nsohora iki canke ndeki ati sohori duhi nyene abafana rero ari hafi y'abafana biwaguma babaza igikurikira indirimbo ngira mvuge yindi yari yarasohotse yo murayizi ariko cette fois-ci umuririmbyi naguma nibaza ati ifo kwaza na video ifo kwa bakaba ati none kuri kurabibaza uyu muterere ko wumva amurukundo ni babiri please girl come closer tell me why you girl umwanya baguha fifa ari nabavuga byinshi ngo G-Flox agukina muri love sweet like a soca erega mwita you are the star abona abashaka ngo bahe yo utange bimama twi arabantu mbonye bagize ndagwaye audio nagiye kugira umuntu ati ujya mu peti ako video ngo none muhamahera duhe none dusohore rero nyene ni sibo G-Flox umuririmbyi mushasha ntitugira tubita underground kwa no ni umuririmbyi mushasha ngo benshi baramuzi bari bamuzi ko asanzwe aririmba ni umuririmbyi kwazi kuvuza n'ama instrument abo babana baki baramuvuga acara dusohorera audio arayishaka ku ma platform indirimbo yitwa Closer cette fois rero yayishize kuri YouTube izari video s'il te plaît iyo ndirimbo ndagusabye mugire agakomatera bro song ni bien imeze neza bon ndabonye n'umuntu akwiye gusupport ibingwa cyane afana musanzwe akwiye support ikwiye amasho nabone nyene ni baraye bamuhamagaze petararenze arabishoboye sana yes G-Flox je vraiment ijya clip ça sent akantu kakani bana n'ukuntu wabonye nasa hari ukuntu menga sana whisky Rova rasa kuntu akaririmbo menga nako muri Nigeria kandi c'était pas ngo gushiramo ngo ama building ni iki no yarakantu kuri sample mugabo yambaye style nziza yarasa neza mukobwa ewana utuntu vraiment turi sample mugabo dutesa vraiment nico gituma urumva twamubwira big up
courage abantu baba bariko bafise amahera abantu bafise amahera muguma mubona abo bana bafise impano nimube investisemwo just mbona sinzi ikintu twari twayaronka tuzo investisamo nimuzoshira just sinzi ikintu batinya sibyo just ndabona ikintu batinya abo bantu wacu bwe mushiremo amahera disure certain uzokunguka kuruta ajyanye washizemo kandi menshi urayaronka kuko nawe uraraba muri ivyo wizeye ukavuga ati uyu muntu ndamwizeye ntazondeseva vraiment emana je ndamwizeye donc rero jewe nkashambira abaririmbyi bakuru donc bakuze ko tufise generation ishushe kandi ndabibabwiye ikaze bajyame nukuvuga mugasina donc je ndavuga oya nibakore nabo bakore bose ndababwiye ati nibajyame kitogura aba bajene bashasha barazi kuririmba donc mukaguma mufite inata bamwe bakuru Zosha bibana ariko twizoko mwese muzokora rega nyene sabana barabibona kandi kantu je nkunda muri nouvelle génération barakundana ukuntu bafise support naho abantu mushaka kubateranya mugabo bo bakunda bose tuntu wabo nyene vyiwabo donc iyi ndirimbo ni indirimbo ya Dramati yo put that thing on the sofa with your body in soda. Uba doctor jenga a soldier. Obuchunga karere ni yola. Put that thing down on the sofa. Let me touch your body in soda. Uba doctor jenga a soldier. Obuchunga karere ni yola yo. Ujya wewe sisi kumuvuga ko majambo menshi. Dramati madam bro hanze dusohoke hanze umwana wese ni madam hehe ni madam man indirimbo irenze ni indirimbo raba ahigeze ama views ifise sivyo ama views ifise bon je ndabitahura so ndabitahura ko Dramati yarakumbu Dramati wamaze gukumburwa ugacuzana ikintu abantu bari afite bari bakwiteze ediku abantu babasha guca intege abaririmbyi navyo ne travel Dramati abantu bariko bavuga ngo yaguze views ya Ziki accept ko indirimbo iri hit abantu ndire ntimushaka kumva no kwemera nivyo ndije n'amavuga ati abaririmbyi bacu sigusibo babanga gutera imbere nabantu babashira hasi sana kuzo kuvuga ngo umuririmbyi na Dramati ashobora kugura ama views nibikunda indirimbo nziza mu Burundi turashusha kandi indirimbo nziza abarundi sike bakunda social media basiyaga bakunda biwabo raba video ya madam video isa neza yaremeye arinvestisa muri ndirimbo yiwe wibaza ko avuga ati yuko aya mahera je n'investise muri ndirimbo yanje nzoyagarukana nibikunda kuyagarukana uteba mugabo na script ziwe Dramati arakaze uyu mupeke Silia bien yari yambaye neza yaraberewe bebikira mumubone aba investisseur genda mu investissement abantu bategura amashow areze mubimenye iyi ndirimbo yasohotse ni indirimbo ya Whisking na Fit el Cheketa be iri toro nyemeza be cheketa be iri toro nyemeza be rukojoro iri joro nije nawe ntutinye kunyegera ivyacara bizi namawe joro iri joro n'uburyohe futa izindi map ndazi kutari butahe joro nta myaka ijana ninga ngo mugoro muri kazoza indirimbo yitwa Joro ni remix ya Whisking be yayisubiyemo acagira collabo na El Pro twari duhejeje kuvuga indirimbo ziheruka gusohoka mwazumvise mugende muzirabe kuri YouTube ubu rero reka tubandanye n'izizosohoka hari izizosohoka amacoming indirimbo rero ya mbere twabonye izosohoka vuba ni indirimbo ya Hak n'umuririmbyi tuzi muri Pole tuzi no mu zindirimbo kata okay donc rero Hak atuzana iyindi ndirimbo acagira collabo n'abandi baririmbyi ashiramo baririmbyi bo mu kategori sizishera bisizomubaza nitwamubona mu kiganiro acashiramo umuririmbyi Berry Music acashiramo Mona acashiramo na Face on the Floor twarabonye ka party kindirimbo Canon Vein Click to the boom boom away with your friend we gon' away with my friend wana ni vibe if your body waragiye muri clip ko
bari batubwiye ati tuje muri clip warahombye kuje muri nta clip uzojamwo n'igitayi ubu bizigura yuko niba utagiye muri iyi nta chance ufise kuja gusa wumvise ko ndayizi urayizi indirimbo je nazanguye kuye je indirimbo nayimenye itarasohoka urumva gute urumva rero ni kuvuga bari batubwiye ati nimuze muri clip tugire vibe dusare bon abagiye ni sawa abatagiye just nagiye donc rero urumva ni indirimbo ifise vibe ni indirimbo iryoshe twumvirije ako kanuririmvye ni beri akaririmba nakaki twibagiye harimo n'umu DJ Zerobino harimo na DJ Zerobino mwari mushaka kuzobona ukuntu Zerobino aririmba baje mwahora mwumva aranatamba ararenze mwahora mwumva DJ Philbite mugo rero Zerobino nawe nyene arajemwo ewe ijwi ngo rirarongoroye donc rero twirindira higishika indirimbo izosohoka ni indirimbo korabo nziza jewe novuga nari ndindire kuva kera abantu ba gospel dukunda gukurikirana amakuru ya gospel Redemption Voice ni groupe izwi haheze n'igihe maze muri umwuga bamazemo nka 10 ans baririmba Redemption Voice yes hama baca bahura na Victoria's team abantu twemera muri industry y'aba gospel ni nkaho twaba tubonye gabasha umva muri gospel aba nibo batwara ni Fizo na Satwi muri gospel donc rero iyo korabo no kuri gender ishashaye shaka kuyibona nayo ngizosohoka vuba cyane. Bon, hari n'indi ndirimbo tuvuye nga muri za gospel reka twinjire kandi muri secular iyo ndirimbo nayo si yindi ELSIE urunzona umuntu nka Tabo J Bad Boy Killer Billy Man Boy arinze haguruka sibyo agafata indege amatwa asubira ngo ryari ryambere mbese yo ryari ryambye arinze afata indege ngo aragiye ugira collab sibyo nka wewe sibyo iyo collab yobona gute iyo collab vraiment izo biryoshe kandi vraiment n'abakingi babiri ngo yitwa gute qualité ni qualité urumva ko qualité donc yahuye n'umuririmbyi wo mu Rwanda yitwa Kenny Soul baramuzi ndazi ko mumunzi umuririmbyi wo mu Rwanda Kenny Soul yaravuzwe no muri iyi minsi cyane hari igiteramo yagize bisanga baramuvuga ko cyane Kenny Soul rero ku bantu bamukurikirana n'umuririmbyi akomeye hajya baca bahurira n'umuririmbyi we waca akomeye Double J baramuzi n'abanyarwanda turazi ko mumuzi Double J ararenze n'ibintu bisa warabonye ibiganiro Bface akoze mu Rwanda haguma hagaruka izina Double J Bad Boy haguma hagaruka izina Kiriku Billy Man Boy niyo zina y'amazina haguma hagaruka iri Billy Man Boy rero bagira batugeze kure rero izo nizo ndirimbo je mbona zizosohoka bon twamaze kubona ama coming soon umuntu yibaza ko dusabonye wiwe ntaca arayivuga muri commentaire nazane kava tubibone nituba twaretse kuyivuga tuyibona twayivuga byose donc ubu rero tugiye mu kintu bita show amashow yabaye n'amashow azoba muge duhera kuyabaye tuma twaje tuzana bonifana from sante donc rero je tuvuga tuti aya nitwaza twanyotewe kandi tugira tuvuge ibintu twariko turaryoherwa turiko tumeruka reka duhere muri kigingi sama comedy yes kigingi aswe kandi kwandika amateka yose cyane gose kigingi yanza amateka yes kigingi vraiment sama comedy yari 5e edition yabaye kigingi nyene urumva yari anniversaire ya kigingi y'imyaka 10 yari anniversaire ya kigingi y'imyaka 10 ari muri umwuka atwenza abantu bamubwira ari mu kabari ati washaka igihe ivyo bintu bureka kuvuga uburofa no muri gavyo yaza kavuga ati umviriza ivyo byo gutwenza uwo mwuga mu Burundi urabona yakijije ivyo nibiki ivyo urisonera hari muri 2012 umupeti arakora pole none raba
yarujuje Messi yarayujuje abanyokuru warabonye umumama vraiment yahagurutse ariko aratamba amatwi asumira ngo ujya mu mama ngo barabanye na kigingi kumutanga nibyo singi peut-être bon yarabivuze kigingi yarabivuze oh nice urumva yari 5e edition yari imyaka 10 y'ibisazi bya kigingi niko bashira ngo nambare imyaka umva hari akavideo bakavuga ati ngo ni imyaka 10 ngo kigingi ngo maze ngo nambare imyaka 10 ngo ibisazi bya kigingi nyene donc rero twashe tuyita ibisazi bya kigingi byamukijije rero umuntu imuze muragaye imana ni show twabonyemwo abakomediye bose barimwo bajya bose vraiment aro n'abakomediye twamenyeye muri Kongo hariyo n'abatwamenyeye hajya harimo umunirimbyi B-Face harimo Dr. Cloud yes bose ba performance yari haro n'abantu benshi bari baje n'abaririmbyi bari baje kuraba kigingi sama comedy ikintu je cyane urona uco vuga icyagutwengejeje tugereye akantu kantwengeje kubona umutima vraiment yambaye sengre arayihinduka mutima ro comedy vraiment comedy ni mutima baba n'iyindi ya mutima n'umufarse gute ushobora kwambura yarambuye ya shati yiwe nivyo arazingurukana mu bantu ati donc tanga amahera afu amahera barayatanze ndahira atasaba ya shati yiwe kandi yo mutima vraiment mutima nawe rero vraiment mwarungutse kurya ya shati irarenze ya shati ya mutima irarenze ya shati misasa arayikinana okay donc iyindi show yabaye ni show yabereye kuri Mickey Bar show ya Chris Easy umuririmbyi wo mu Rwanda yaje mu Burundi aza kugira show Chris Easy bamuzi benshi mu ndirimbo amashu na inana indirimbo zakunzwe cyane mu Burundi abanyarwanda wana big up mwarabonye ko umuririmbyi wanyu turabukunda twarariye show ariko rero twari tufise n'abandi bari kandundura reka twansuvuge kwanza kuri iyo show yarageze 14 tutaramenya yuko Chris Easy yaje ego panique vraiment ari abantu bace batangwa kwandika ku ma platform ati ebana iyo show nayiza kuba sivyo baravyemeje bamuzwemeze ikintu babira babaje hamwe birababaje urumva babu yarabibonye avuga ati ibintu nibibaho sivyo acha telefona Chris Easy sivyo ati gira video ubwira abarundi yuko amaze waje kandi kajya niko kaciye gatuma vraiment twese no wari icanjohe sikindi nuko Chris Easy baramwurije kuri stage sambiri z'ijoro kugira abwire abafani babona yuko Chris Easy ahari c'était ça le truc en fait je n'abonye yagiye kuri ruze yari kugira abantu nyene babone yuko Chris rega jyanye abantu bose baramaze gushika kuri show nibemere yuko Chris Easy amaze gushika abantu nabo ariko none mu tubaze kubona ibintu banditse ku ma platform no jazugire gute nico gituma ibihuha bamureka kubyemera donc yaro n'umujournaliste nabajije ntiyishuye ngira yashaka nawe ngirire surprise ndamubwira tubwire shani mba yaje n'ukuri kwimana itike yanje sasa rero yari show imeze neza byaratujoheye cyane nishace kinyohera performance zaba dinimvyi bacu b'abarundi wana big up Chris Easy yaranyoheye biteye ubwoba kubera abaririmbyi bose bacu baririmbye Chris Easy ari nyuma ya stage kandi akarabiraba ari muzi ya stage yarahagaze muzi ya stage ariko naraba Berry Music yaruriye kuri stage niwe yatanguye yaranze amateka ateye ubwoba Berry Music yaranze amateka afite Berry je ahantangariza ari arahinduka change donc ko mubonye muri iyi show sikuzomuboneje arashatse tuzanira umukobwa ariko atamba ibintu donc acazana umukobwa vraiment wa ndi wari super para twebwe nga ai urumva acazana umukobwa bige bintu n'ibyo atamba neza yarafise abadanseur batamba neza ewana ivyo bintu byose vraiment ucubona ko umuririmbyi investishije mu gushaka kugira ikintu ciza hari Rappi Boy na Trezo barurira kuri stage of Berry Music Rappi Boy na Trezo barurira kuri stage bandika amateka kwa kunde ha bari kumwe n'abadanseur Andy na Samandari n'abadanseur bazwi ngaha vraiment barakoze amateka bana abakobwa basa neza basaza bavuga ati rega umenga babonye ba Chris abana bararize ati aba bantu bavuye he bararize bararyoherwa umemsi yarahari nimba yari yumvise akaruru kanje peut-être yari yumvise akaruru kanje Dramati yari hajya amuriza kuri stage amuriza kuri stage aririmba your man na madam abanda barasuka kandi bararira icyatwemeje nuko yuko icyatwemeje yari uko affiche yari ikenewe ko dramatic
ijya show yari ikenewemwo dramati ubu barabibonye ngira bazoca mu isoko ijya show yari ikenewemwo dramati kubera dushobora kumuri dramati yuriye kuri stage yana yuriye kuri stage yana yabwiye MC ati jewe naje kuryoherwa amubwiye ati ufise indirimbo zirenze kwanda ku stage duga kuri stage rero cette fois-ci dusavye uwo abo ba MC mumushire kuri affiche mumurihe hama nawe azaririmbe mwamurishe kandi bijya nibisanzwe ko yaririmbye mwamusavye faveur nibisanzwe ko aje kuririmba mwamusavye faveur ntiyari kureka naho bamwe babikrititse ntaco bitwaye donc rero show rero urumva zabaye naho na We Love Music ba performance neza kandi bari top cyane bafite indirimbo ziri hit ni nouvelle génération RC dikunda ni generation generationeri ni n'amashow yabo turagaruka no mu mashow aza kuza no mu mashow azoba sivyo izo ni show zabaye reka tuje kuzizoba ahubwo rero uburezi ya zizoba tuvuge kuzizoba hariho mutwenga na mutima le comedy izoba le 28 izobera kuri Miki kwinjira amaprix hariho affiche hariko amaprix ngira ngo affiche arashaka turaza kukwishiramo ngaho mubone ukuntu bazobariha urumva yindi show ihari ni ya Harmonize kwa mwita ko live in Burundi Harmonize zoba ari mu Burundi ntimutangura kwibaza nka bimwe twaguma tubona kuri Chrisizi kuri ntuze ya Constatation hose twaguma twibaza ngo ntibaze ndakwa gusavye abantu bazanye Harmonize naze vendredi canke jeudi tumubone hakiri kare tubone ko ari ivyo Harmonize rero hariho n'abaririmbyi bazo performinga b'abarundi turi ku bo ngaha ko Alvin Smith. Ego Alvin namubonye ko ndabona ko ndabona ko Satbi Satbi narimwo Satbi yaravuze ngo nari mu nyumba barabisubije ko confirm Satbi narimwo mudutature oya nivyo Satbi narimwo kuko Satbi narabibonye cyangwa platform ya Satbi arakwereka yuko show yiwe iri confirme ni show ya 28 nice okay reka rero bon satubingira ni impamvu ziyo hari naho batumvikanye harimo Double J Bad Boy Killer harimo yose harimo Trezo na Rap Boy kandi baragarutse isamani iwabo oya asha yo amahera yo murayaduye barisha isamani iwabo rero ni show izobyoshe izobera kuri EFI ça serait le 20 azoba ari mwijoro mugende kare ko je ku makuru numvise show bazoririmba kare show itangura kare bon Happy Famba yabivuze rya The Fighter yabivuze yuko show itangura kare ihere kare urumva apana bijya mari mumenyereye ati umustar ari ibintu bibaza imisi biba kuri Constatation tuzasanga yagiye ngo twari twibaza ngo aririmba maminwi dusanga yagiye rero cette fois c'est amakuru ko azorimba like 22h muzoshikeyo kare 22h Harmonize 22h ashobora kutagira atararirimba irashobora kugera yaririmbye bon nice urumva bashikeyo kare de toute façon iyindi show ihari ni show ya Kidumu izobera muri Miki le même jour mugayo ngo izotangura minuit muzova kwa Harmonize mugenda kwa Kidumu na Harmonize batwazo byazogenda kwa Kidumu bon Harmonize deja niyazobari kwa Kidumu azobari hari ni after donc rero muzogisha mwija kwa Kidumu rero muvuye kwa Harmonize show after show ze barabara yao rero Shakidumu yavuze ko vraiment turabizi amateka show ziba ziryoshe kwinjira n'ibihumbi 20 VIP ni ibihumbi 30 uguze tike imbere ya samedi itike isanzwe ni 10000 VIP azaba ari 20000 rero yigure kare wigurire 20000 kare ama wicaye muri VIP powe hamuje muri VIP uzoba wicaye n'akaruka ga clean bimeze neza bimeze fresh okay ari indi show izoba ni pamoja festival izoba 28 nayo nyene barekana twicishe ko nayo izoba ni show ya gospel ba nayo nyene izoba pamoja mugabo izobera he guys pamoja nawe urasipenyereye Scott avuze kubera ngo kuri Karera Beach niwe yitubwiye Scott aravuze makuru donc rero Karera Beach pamoja festival ni edition ngira nka yakangaye gashigira 7e since 7e niyo edition ihuza abantu ba gospel bakaza bagaperforminga bose ba ni biba bijyoje Yana muzogende mva muvuye mu byo kuva Kidumu bande ca gusenga vraiment mwaratunaniye avero show ivyo kudasenga azoramo na show ya mutima mva muzotwengera tugenda gusenga kwa mutima naho hazo barimwe abaririmbyi harimwe abantu benshi kwa mutima muri twenga hamwe baba star bose mwahora mwifuza kubona ba starisha umviriza dusenge hama tugende kwa mutima
nuko bimeze tuzova ego bijye bizohera Tuzova kandi gusenya. nta muntu yogira pamoja ibaze uri kuririmba indirimbo za redemption voice nka Troisiere uko urarapana Big Zone na Big Zone donc babigize ni after mutima ni after ni after Yep. donc rero ngira amakuru twari tubafitiye nayo amakuru ya bijanye n'umuziki nibiba ngaha ariko reka duhereze ku nkuru y'umubabaro inkuru yadushikiriye uno munsi inkuru itari nziza kandi je yambabaje cyane kuko je ndi mu bantu bakurikirana cyane ibintu byo mu Rwanda turahojeje abantu bose bari muri entertainment yo mu Rwanda bari muri ibi dukora byose ku muririmbyi Buravan urumva yaramaze igihe agwaye bavuze ko yaragwaye ingwara ya cancer ikintu kiza kutubwiye nuko Buravan niyigeze agwara donc niyagwaye byatanye ntiyamaze igihe kinini agwaye urumva umuntu umujene wa 27 ans yaragifise ama vision nabonye emission ko aramubaza avuga ati je nari nifuza kuzogira mariage à 30 ans urumva ama vision yiwe ni iki nico gituma dukwiye gukundana Buravan yabayeho je nukuri ndazi ko agiye nimba atagiye mu ijuru ntari baho ntari baho wereka tureke gutwiga kuko birabaje urumva Buravan yarafashije cyane muraraba ama emission yagiye arakora ariko arafasha yaraje yongera nafasha no mu Burundi araza arafasha Kayanza Kids mu minsi heze kubera ko batamvye indirimbo yiwe Buravan umuntu yarafise urukundo yari umuririmbyi afise talent yari umuririmbyi yaraje no mu Burundi yaraje mu Burundi 2018 azangwe na Now Creative na Crystal Event yagize yari muri Bujalol icari gitaramo ca Bujalol byabereye muri Boulevard benshi muravyibuka yari show imeze neza donc turahojeje umuryango w'abanyarwanda n'abarundi muri rusange ko turabuze twese turi bihugu duhuje ururimi duhuje ibintu byinshi tuvuga kandi n'uwundi ari muri entertainment nyene yitavye Imana yitwa Yanga ngira bamwe baramuzi muri filme niba bandi bagira gasobanuro yarasubiramwe urana vya bindi byo mu mafilme mu Rwanda no musiba wabonye sinzi ko wabonye post ya Bruce Melody Instagram yanditse ngo umunsi mubi vraiment numva duhoze vraiment yitwa Tom Nkusi donc nawe yitavye Imana abamuzi akora akazi kamwe nk'akajya kabaroki kimomo wa Jino Giti abantu bakunda gasobanuye donc rero kandi cyaryoheye yapfuye yarakijijwe yapfuye muri Afrique du Sud nawe yaragwaye donc rero abanyarwanda Bruce Melody yafiriye muri Bruce Melody Buravan yafiriye guys Buravan yafiriye mu gihugu c'ubuhindi niho hari karivuriza reka rero tubwire mwese ati condoléances ku entertainment yo mu Rwanda niyo muri Burundi muri rusange n'umuryango wa wihangana hama tubasaba gukora ibyiza mukiri kwisi mureke kwankana kuko nkubu yaba hariho umwanka canka akaba yamwimye ikiganira akamubloka yari kuba ari kararogreta et du coup bantu mwariko muradukurikirana mwari mu Burundi mucanko zo gitega hehe abari i Dubai abari muri China abantu benshi ego abari Buraya turaza bari Canada muradukurikirana cyane turababwiye ati big up abanyarwanda bashiri bacu mu Rwanda baradukurikirana wagwana tubabwire tuti Imana ibane namwe amarusho gira introduction yawe na sante ubasezera yo what's up kuduza Magic Channel TV bana hanye duhereje na ELSIE ikiganiro yari Magic News gihora gipasa kuri YouTube yacu Magic Channel TV nimba utaragira subscribe kuri YouTube ya Magic ni wiru kuyikore hama duhure kandi mu bindi biganiro bye bye ciao bye bye